Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvurida TV na cyane mwebwe musanzwe mukunda mukongera mugakurikirana ubutumwa bwiza duha dukunda kubashikiriza kuri Ntamvurida TV. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ryacu ry'uno munsi dusoma mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 57. Duca dusoma ku murongo wa 19 wonyene n'amajambo kundazi y'amajambo avuga ngo Imana ibana n'ufise umutima umenetse. Ku murongo wa 19 uvuga ngo ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa, amahoro abe kuri kure no kuri hafi, nanje nzomukiza ni kuhora hagize. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro cacu c'ijambo ry'Imana cuno munsi, aya majambo ngomba gusangira namwe, ngomba ko dukuramwe iri jambo nyene rivuga ngo Imana niyo irema ishimwe riva mu kanwa. Imana yacu nidutabare. Imana niyo yonyene ibasha kurema ishimwe riva mu kanwa kacu. Imana yacu nihimbazwe. Kandi ishimwe riva mu kanwa, iyo hatabayeho novuga ngo guhuma amaso abantu, burya mu vy'ukuri nk'uko Bibiliya ivuga, ibibogaboga indani mu mutima w'umuntu nivyo akanwa kabasha gutuntumukana, nivyo akanwa gaserura, nivyo akanwa gasohora hanze. Imana yacu nihimbazwe. Ngaha rero ano majambo dusomye ni gihe Imana yatuma uvugishwa n'Imana Yesaya abwira Abisirayeli, abwira abantu b'Imana ungene Imana burya ngo ibana n'umuntu afise umutima umenetse, umutima uciye bugufi, umutima woroshe, umutima wihana, umutima watura, umutima novuga ngo worohera Imana. Apana umutima ukomantaye nk'ibuye, ariko umutima novuga ngo woroshe nk'inyama. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngaha Imana bibonekana kuri ijambo turagerageza kwisunga amajambo ari haruguru muri no mirongo here ku murongo wa 15. Uyu muntu Imana ivuga ngo nanje nzomukiza ni kuhora hagize. N'uyu nyene Imana itumbereye kuvuga afise umutima umenetse. Ku murongo wa 15 havuga ngo itimba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha Imana iravuga ngo rero ni jewe ndema ishimwe ryo mu mitima, ryo mu kanwa. Nako munyemerere mvuge gutyo, ibyo umuntu ashobora kuvuga nk'ishimwe, akaririmba zaburi y'ishimwe, agatamba igisirimba, kandi yaramaze igihe bidakunda, kubera yuko yaramaze igihe ababaye, yaramaze igihe afise ibimuruhije, yaramaze igihe agowe, yaramaze igihe afise ibibazo byabuze inyishu. Jewe Imana mbasha kurema ishimwe riva mu kanwa, akanwa katari kakironka ishimwe kavuga. Erega nta kuntu akanwa kovamwo ishimwe kandi mu mutima huzuye y'umubabaro, mu mutima huzuye y'amagorwa, mu mutima huzuye y'amaganya. Imana yacu nidutabare. Uwundi yavuze ngo munda harara inzara hakazinduka inzigo. Imana yacu nidutabare. Rero nta kuntu akanwa kovamwo amashimwe, kovamwo ishimwe hatabonetse umuremyi ngo arireme, mu gihe uyu muntu bishoboka yuko yari amaze igihe yugarijwe. Nawe sinzi igihe urimwo uko kimeze, sinzi ibyo uri kuracamwo, sinzi ibikugarije. Birashoboka yuko ufise ibigutangatanze hirya no hino, birashoboka yuko ufise amarushwa akugarije imbere n'inyuma, birashoboka yuko ufise amarira urarurarira, wirigura
kurarira, amaganya, amaborogo, ibintu byagucanze utabona ingene vyogenda, Imana yacu nidutabare. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo jewe Imana ni jewe mbasha kurema, amen amen, ishimwe riva mu kanwa. Nana rero aya majambo icuma rero mukaba muriko murayumva, ni jewe mbasha kurema, ishimwe riva mu kanwa. Sinzi rero ibihe urimwo, ibihe bikugarije kumbure urahantu akaba atashimwe wumva ufise, wa muri kurarira, wa muri uriganyira, urihebuye, uradendebukiwe. Ariko twabonye ngo Imana yavuze ngo uyu muntu afise umutima umenetse, afise umutima uciye bugufi, nzorema ishimwe riva mu kanwa kiwe. Ni jewe umuremyi w'ishimwe riva mu kanwa. Nta muntu yopfa kwatura ishimwe, nta muntu yopfa gutamba atacabaye, nta muntu yonyukura igisirimba atacabaye, nta muntu yotamba umukunga atacabaye, nta muntu yotamba umushayishayi. Iyo nakuri iwacu irugazi niko twavuga ngo umushayishayi. Nta muntu yotamba umushayishayi. Yemwe mwa abanyarugazi mwe muri ko muraraba ino video, atakintu Imana yakoze. Imana itegerezwa kubanza kugira ikintu ikora kugira ngo uronke ishimwe riva mu kanwa kawe, riri fonde, rifise fondation, rifise imizi, rishinze imizi, rishimangiye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba Ntamvu Data TV, none rero nuko bene data, Imana ibasha kurema ishimwe riva mu kanwa kacu, mu kanwa kawe, mu kanwa kacu twese. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo turabe yuko dufise umutima umenetse, turabe yuko duciye bugufi, turabe yuko tutari muri babantu bafise imitima ikomantaye nk'amabuye, batumvira Imana, batihana. Iyo bacumuye batumva voix de culpabilité, batumva ikibagiriza yuko bakosheje. Hanyuma rero twikosore, twisubiremwo, duhinduke, hanyuma Imana ituremere ishimwe ryo mu kanwa, ishimwe riva mu kanwa. Kandi ntibiva mu kanwa bitavuye mu mutima, bica mu kanwa burya vyavuye mu mutima, ivyo umuntu yatura nk'ishimwe. Imana yacu nidutabare. None nano majambo ngomba ngarukirize ngaha. Ibihe wewe urimwo bikugoye, bikuruhije, Imana ibasha kukuremera ishimwe riva mu kanwa kawe niwaramuka nawe gizene wemeye kugira umutima umenetse, uciye bugufi. Dusenga Imana kubera burya n'igihe tusaga umuntu yagombye kwibagira yuko ibi biriko birakorerwa ku kazi nihatari ko tusaga rero wagombye kuvyakira nyene uko bije no kuvyumva. Ariko mugabo kandi bisaba ko habamwe n'ubwenge, nabwo rero ngo ubwenge nyene munyumvire namwe. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwana majambo twumvise. Ubu yumvise wese akaba yisanze ari mu bihe bitagiramwo amashimwe, bitagiramwo ishimwe riva mu kanwa kiwe, akaba asanze yabaye ubuzima bwo kwidoga no kwidodomba no kwiganyira. Kandi ariko akaba asanze ari umutsindwa ku kintu kijanye no kugira umutima umenetse no guca bugufi. Akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, ndipfuza kuba muri uno mugwi bano bantu vuga ngo nanje nzomukiza, nzomutabara. Uyu muntu numugirire neza, umweze umutunganye, hanyuma numuremere ishimwe riva mu kanwa. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tuvyizeye. Amen.